igihugu cy'u Burundi carongitse ingabo ku butaka bw'igihugu gihanira intwaro rusangi ca Kongo mu gufashanya mu gucungira amahoro n'umutekano haba ku mbibe canke kugwanya imigwi itandukanye y'iterabwoba iri muri ico gihugu harimo mbere n'imigwi y'abarundi. Iyo ingabo ziri ku rugamba hariho ibibazo bimwe bimwe bidaheza ngo babaze nk'ivyo bijanye n'ibitigiri, kuko njyamurumva ko mu gihe turiko tuhana n'umwasi mutubwiye tuvuga ibitigiri mwamuvuze muti mushaka tubwire umwasi nawe yipanye aravye ibitigiri vy'iwacu, mumva ko ico kibazo mwabajije urumva ko sinumva ko mwihenze muri rusangi n'ikibazo ba mu bijanye na gisirikare. Ku bijanye naho no kwumvira abasirikare b'u Burundi basanzwe bari muri kiriya gihugu bafashwe, ngira ngo namwebwe muravyumva ko atamyidogo ihari haba mu gisirikare canke kubene igihugu bari muri kajya karere abasirikare b'Uburundi barimo, nuko abasirikare bafashwe neza nk'uko n'ibindi bisirikare byose muri kajya karere mu gufasha kugarukana amahoro n'umutekano bafashwe, kuko hariho amasezerano hagati y'u Burundi n'igihugu gihanira intwaro rusangi ya Kongo, ukungene muri ayo masezerano mu gihe abasirikare b'igihugu canke kiriya kigiye mu kindi gihugu gufashanya mu bijanye no kugarukana amahoro n'umutekano canke kugwanya imigwi y'iterabwoba n'imigwi ifashe ibigwanisho baheza bagafatwa. Rero bimeze neza cane rwose, ngira ngo muri no misi murumva ko n'abasirikare bajayo bagenda bafise morale iri ku rugero rwo hejuru rushimishije. Tugashimira rero barongoye igisirikare hamwe n'abasirikare b'u Burundi bose kumwe bitanga bigatuma amahoro n'umutekano mu Burundi bisasagara. Murazi ko mu misi heze habonetse imigwi y'iterabwoba yaza guhungabanya amahoro n'umutekano mu Burundi iciye mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo, mugabo kubona ko ubu iyo migwi yashoboye gutuzwa mbere, aho duhamagarira ko nabo bakirimwo boheza bakishikana ku gisirikare bikabandanya kugira amahoro n'umutekano bigume bisasagaye mu gihugu cyacu Burundi no muri akarere kose muri rusange. Icyo twamenyesha ngaha naho ngira ngo sinzi ko bari kutibuka canke kutamenya, mwaka tuyibuse yuko muri cya kiringo abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko bafata ingingo yo kurungika ingabo gufasha kugarukana amahoro n'umutekano no gutuza imigwi y'iterabwoba mu buseruko bwa Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo, nuko igihugu cyose arico cimenya ukungene gifata abasirikare bacu barungikwayo. Muri ico gihe rero u Burundi bwari bufise ukungene gufata abasirikare bwarungitseyo, bakaba rero babafashe uko bategeza kubafata agashoboka bute gahuye n'amikoro u Burundi bufise, bakaba barakaronswa ku gihe nta kandi gashoboka bute. Rero twovuga yuko ategekanijwe ivyo bindi bihugu navyo nyene urumva ko vyari bifise kumwe bitunganije ukwavyo, nitwofatira kuri ivyo bihugu kiretse ko hariho umwizero ko dushobora kuronka abasahiriza akarere ka Afrika y'ubuseruko kubijanye n'uburyo kugira ngo haboneke n'uburyo bwisunuye bwashobora kuronka izo ngabo z'ivyo bihugu vyo muri akarere ka Afrika y'ubuseruko vyari muri icyo gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo. Twagize amahirwe yo kuronka abashobora gusahiriza mu kigega ca Afrika y'ubuseruko kugira ngo kumba gasiruka bute bari kuronka kisununure. Rero muri make twovuga yuko ataco abasirikare b'u Burundi bishuza igihugu canke bishuza umuryango wa Afrika y'ubuseruko kubijanye n'ibikorwa bari barungitswemo gukora muri kiriya gihe. Vyari ibikorwa by'igihugu, vyari ibikorwa nk'akazi ka misi yose. Kubijanye n'abasirikare rero kugarukana amahoro n'umutekano muri Somalia muri urwo rwego bita ATMIS nk'uko mwabivuze, nivyo kuva mu 2007 abasirikare b'u Burundi barungitswe gufasha kugarukana amahoro n'umutekano muri Somalia, kandi baba Barundi baba bashirahamwe y'ubumwe bwa Afrika y'Abasomalia eka n'ishanguza makungoni canke ishamwe y'abanyaburayi bose barashima igikorwa
cakozwe kandi kiriko kirakorwa n'abasirikare b'u Burundi. Ariko kubijanye n'agashirukabute abasirikare b'u Burundi cyangwa abasirikare bari hariya baronswa, nuko ako gashirukabute gatangwa n'ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika, kuko ariryo ryafashe mu minwe icyo gikorwa cyo kugarukana amahoro muri Somalia. Ariko iryo shirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika naryo nyene nta buryo bwinshi rifise, uburyo nabwo bihabwa n'abasanzwe bafashanya n'ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika, batvuga cyane cyane nk'ibihugu by'Uburayi, Amerika, reka n'ishirahamwe mpuzamakungu ONU. Aho gafashanyo rero gatangwa n'ayo mashirahamwe tuvuze, agashikiriza ubumwe bwa Afrika. Ubumwe bwa Afrika nabwo bugaheza bukagashikiriza u Burundi, ko bakarungitse kagashikiriza abasirikare baba barungitswe icyo gikorwa. Nuko rero bishika bivanye n'ibibazo bitandukanye tutaca tumenya imvo, hari iby'ubutunzi canke n'ibindi bibazo abo bafasha ubumwe bwa Afrika mu kuransa uburyo bagira, bigatuma uburyo batawutangira ku gihe, na twebwe tubaza tukarindira, kuko dutanga ubwo buryo buvuye aho nyene mu ishami ry'ubumwe bwa Afrika. Rero tworemesha abasirikare ko borindira bizeye, kuko bazi ko batigira baheranwa, nivyo byashika bakaronka isorosoro mugabo igihe cyose twebwe tukaronse cyo tugashikiriza abasirikare biciye ku makonte yabo. Ariko twashima ko imishwara mukuru w'igihugu yatanze intumbero, turiko turavugana n'abajeje ikigega ca leta canke ni banki nkuru y'igihugu, turabe kunyene dushobora kuza twaronka uburyo turaha abasirikare mu kurindira ubwo buryo bundi buza buciye mw'ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika, mugabo bikaba bitatungana neza kugira ngo bishobore gukorwa, n'ivyakunda kazaba akarusho kugira ngo ayo mahera bazi bararonka ku gihe, maze agarutse aheze asubire mu kigega ca leta canke mu banki yoba yabitije atanyungu bisavye.